jewe cyo bashaka kuvuga kandi no kwemeranya n'abariko baraduvuga no kuvuga mbere mu Burundi davye ubunye turavya tugeze muri démocratie no vuga ndabivuze mu rurimi rw'ikirundi ke la démocratie est défectueuse et la démocratie est morte. C'est ça la situation. Ku munsi mukuru n'ivyo démocratie mu Burundi yarapfuye est défectueuse. Rero harakenewe ikintu rero cyapfuye kirakeneye kibi ubuzima rero n'ubwonko guhagarika tukarabiza ingingo zikomakomeza demokarasi ntitubone ivyo amatora atari nayo kuko amatora tugeze ko ashoboka ubu tugeze ku cyo bita la démocratie sous-tutelle. La démocratie sous-tutelle na usanga hari imigwi y'abantu oligarchie ifata ingingo hanyuma igakora nk'uko Leon Saje kubivuga ikavuga ati jewe mwebwe ndashizeho umugwi none si seni uno munsi ishobora kujaho hanyuma hakaja hajaho imigwi y'abantu nayo nyene itajejwe gutegura amatora neza ahubwo ijejwe gutegura ukuntu azokwiba. Iyo demokarasi ntibishoboka. Nicyo gituma bavuga ko la demokarasi est défectueuse. Le système électoral est défectueux. Nicyo gituma mu Burundi tuvuga duti twokwiga ivyo byose kugira demokarasi isubire ikomeye. Mbega itunganya ry'amatora mu Burundi rimeze gute? Mbega ubutungane buhagarariwe gute? Mbega ugushikiriza ivyiyumviro bimeze gute? Mbega agateka kazina muntu bimeze gute? Ivyo byose bitabaye ntidushobora kuvuga ngo demokarasi turiko rero tuja mu cyo bita nk'uko mwabivuze régime autoritaire. Iyo régime autoritaire imaze kujaho nta kindi kintu kiba kiriho, la participation populaire ishobora kujaho, la compétition légale ishobora kujaho, les candidats hajaho ingufu. None ivyo rero kubera haba habayeho défectuosité de la régime électoral murabona yuko ibibazo bica bikora. Tuja rero sous-tutelle yiki sous-tutelle militaire. Udafise abasirikare babivuze, udafise igisirikare gikomeye, udafise umuntu akomeye, ni ukuvuga ngo amatora murasezeranye. Sivyo vyaterezwa kuba muri demokarasi, kwari gutanga inyishu z'ibibazo biri mu gihugu, kuko turafise ibibazo bikomeye cyane by'ubutunzi, turafise ibibazo bikomeye cyane mu by'imibano. Ivyo navyo nyene bigize demokarasi. Abantu bakicara bati ibibazo by'imibano, ibibazo by'amashuri, kuko iyo tuvuze imibano nimwumve amashuri, nimwumve ivy'ubuganga, mbega abanyeshuri, mbega abarimu, mbega ivyo vyategerezwa kuba mu mwaka abantu baricaye bakiyumvira, kuko nayo nyene ni demokarasi yo gutera ivyiyumviro mu vy'imibano, mu vy'ubuganga. Ivyo rero birahambaye cyane. Jewe icyo bavuga kandi ishigikiye rwose mu nyishu nuko amasezerano y'Arusha yatoreye inyishu yose. Aho rero nicyo gituma jewe bavuga ni muravye ukuntu imigambo bavuga ati nimushinge imigambwe idashingiye ku bwoko, idashingiye ku ariko ishingiye cyane cyane ku nyungu z'abarundi. Ivyo byose byanditse mu masezerano y'Arusha. Jewe narasomye mvuga ni naho twojya mu rubuzi abantu bakavuga ngo bagiye mu biganiro byo gutora inyishu novuga icyo gitabo vuga ni none ibitwara bishize mu ngiro byaranze, mbega ibitwara bishize mu ngiro byaranze. Nk'ubu bakavuga bati kirazira gukoresha ingufu comme moyen, utilisation de la force comme moyen d'accès et de maintien au pouvoir et rejeté. Ivyo babivuze muri kabana none twarabikoze, ariko nivyo dukora. Ahubwo twanga amasezerano y'Arusha kuko ari ikintu gikomeretsa ahubwo kikamena igihugu. Bavuze bati égalité de la chance des citoyens dans tous les secteurs de la vie nationale. Kugira umuntu wese ariko no munsi utavuga muri kutegetse kw'izorowe namye mbaza tunareka bariko barashira inzego zo makomeye mashasha, abantu bariko barajaho bava mu yihe migambwe, bava mu yahe maze kurabisanga n'umugambwe umwe gusa. None uwo mugwi w'abandi barundi bazoca bakora iki? Ntacyo bakimaze, nta bwenge bagifise, ushobora ikintu na kimwe. Urumva ko ari ikibazo